turavye abagwayi twakira mu mwaka uheze twarashoboye kwakira abagwayi bangana 10,191 hanyuma kuri uno munsi ejo mu bitaro twari dufise abagwayi 141 hanyuma mu kwezi guheze twarashoboye kwakira abagwayi bashika 232 bravo 232 harimo abagwayi 675 bafise ibibazo vyo mu mutwe. Abaganga barahari mugabo sinovuga yuko ari benshi kuko byari bonekeje yuko ari abaganga baza ngaha bakakora igihe kaza ubona arose nka novuga ahandi hantu agenda gukorera aho harakarusho kanini akagenda urundi ushaka kumubuza. Hanyuma hari n'abandi baganga bahora bakorera ngaha mugabo baci bagenda kunonosora ivyigwa vyizi ingwara zo mu mutwe mu gihugu ca Senegal. Ubwayo urashaka kumwakira ngaha aho kamushira mu bitaro by'ibimenyetso bya za ngwara bikagabanuka bigahera no guhera hanyuma agataha. Mugabo yatashe turamutekera impanuro turamutekera n'imiti azofata ukwezi tukamubwira tuti inyuma yuko kwezi imiti iheze igiye guhazitsiganya nk'ibinini bitatu cyangwa bine cyangwa bitanu uzugaruke twandikira indi miti wongere ubandanye ufata. Kishi na kishi rero ntibagaruka namwe bazogaruka baza base kugwara base kwerekana bya bimenyetso by'ingwara nyene yeruye hanyuma tugaca dusubira gutanga kuvura gushasha umva ntibitworohera cyane. Haraho no usanga n'ingwara zarakuze ugasanga na ya miti wari wamuhaye yamugira akakoyokwe ndikimushora kumuvura kubera iki kubera ingwara yafashe indi ntumbero mu bisanzwe kubera imiti yaciye yihagarika akayihagarika bitabikwiye. Umuntu kugira ngo akire neza yategezwa kubaza kwiyakira bwa mbere akemera ko agwaye hanyuma akamenya ko umutahe uheze ateza kuja gufata uwundi kugira ngo amagara yiwe mu mutwe agume atekanye ntahungabane. Imiti irazimvye cyane umva si imiti ikorerwa ngaha mu Burundi ni imiti kenshi na kenshi iva mu gihugu cy'Ububirigi hanyuma igashika ngaha iri ku giciro kiri hejuru ugasanga ubushobozi bwa bene igihugu bushobora kuja kugura umuti bitera ikibazo. No kuvuga ngo musanzwe umugwayi niwe akunda kugira ingwara ari gusumba. Leta niyo se barundi niyo misanzwe amikoro y'abarundi bose kavuga nti kujya rero leta yafashe ingingo yo kuvura bajya bagenda ingwara zidakira z'umugera wa sida ikabavura ku buntu. Nibaza yuko nicyo kibazo cy'ingwara yo mu mutwe gifata mu minwe ikegereza imiti abantu bafite izo ngorane kandi kayitanga ku buntu vyokora gusumba. Ngiyumvira yuko nabo usubira kugwara bogabanuka gusumba kubera baba bafise ubushobozi bwo kuronka umuti bitagoranye.